Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwaraza no kurangwa aho muherereye nivyo ndabipfurije muteramanye na jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona nkuko muvyumva nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro igitondo gishasha tugomba tubashikiririze ngaha nyene ku kazi kacu ka misi yose nkuko kumbure mumaze kubimenyera ko muri no misi twahisemo kuhifashisha cane mu ntumbero yo kugira ngo turabe yuko umuntu atorera amaboko ngo ibiganiro areke kubishikiriza yitwaje yuko habura imyanya yo kwifatira ahandi kubera kano kazi ka misi yose nako ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu. None rero turabashimiye cyane ingene mudahengeshanya gukurikira ibiganiro byacu tubashikiriza byaba ibyo duteguriye ngaha canke ibyo duteguriye ahandi igihe cyose tuba twaronse umwanya igihe cyose biba byakunze ko kumbura umuntu yo bitegurira hande. None rero ntaco bitwaye ibyaho umuntu ateguriye dutomboye amajwi mukayumva akabashikira neza n'amashusho nayo nyene akababoneka neza, ivyo navyo ni nkenegwa biraheza bigafasha. Ubu rero tugomba dusangire amajambo numva mfise mu mutima wanje mu kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, kuko nkuko twamaze kubivuga hari gihe bishika ugasanga nyene imyanya yo kubitegurira handi yagoranye bivanye n'amasaha kano kazi gatwara. Ivyo byose rero kugira ngo kumbure mwumve impamvu kuko hari abantu bashobora kwimva ngo none ngo uyu muntu ngo imiti ngo ihuriye na bino bintu ari karagira, ariko mugabo nyene mwamaze kumenya impamvu ngira ngo biba bisobanutse biba vyumvikana. Amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro gitondo gishasha cacu cuno musi tuyasoma novuga ngo mu gitabo c'itanguriro dusoma mu gice c'18 turasoma ku murongo wa 14, ariko mu vy'ukuri dutumbereye ko umuntu yosoma ahereye ku murongo w'9 niho yokumva no majambo yose ingene ameze agashitsa ku murongo wa 15. Binkundiye reka ndayasome naho muri make mu vy'ukuri ndondera ko duhagarara kuri no murongo wa 14. Itanguriro kimwe muri bya bitabo bitanu vya Mose, naco gitabo ca mbere muri bino bitabo byose bigize Bibiliya yose yera, igice 18. Hanyuma umurongo w'9 dusome tuhavuga ngo Sara asezeranirwa kuvyara Isaka. Baramubaza no kuvuga abamarayika ngaha aya makuru uyumvise neza woba wasomye uhereye ku murongo novuga ngo wa mbere wa kino gice ca 18. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari hehe? Arabishura ati ari mwihema. Aramubwira no kuvuga umumarayika aramubwira abwira Aburahamu ati umwaka ugeze aho uyu ugeze sinzobura kugaruka iwawe Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo, kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye aca no kuvyara ataravyara. Maze Sara atwengera mu mutima, mumve neza ibi bintu, yatwengeye mu mutima no kuvuga yuko nuwo bari kumwe ntavyo yari kumenya, nuwo ari kumuba amubona ntavyo yari kumenya. Mugabo Imana ibona ibiri ahantu hikinze, Imana imenya byose ibona byose, yoyo irabimenya. Hanyuma ngo atwengera mu mutima ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo, kandi umwami wanje akabashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati niki gitumye Sara atwenga akavuga ngo aho n'ivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye? Umurongo w'14 rero ni nawe nagomba yuko ndabatekerera muri kino kiganiro cacu gitondo gishasha, nongera nanje ndawitekerera kuko aya majambo tuyazana kubera ko natwe aba yadufashije mu mutima, tuba twayakuyemo icigwa, aba yatubereye impamba, tukumva dukwiye kuyasangiza bene data nabo bakayirigwana. Havuga ngo mbega hari kinanira Uhoraho igihe gishinzwe umwaka ugeze aho uyugeze nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu.
maze Sara arahakana ateka sinkwenze kuko atinye. Aramubarira atoya uratwenze. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo rero tusomye nipfuje ko twoganira ko mu mwanya kumbure atari muremure, ariko mugabo nizera yuko biza kutugirira ikimazi. Iki gihe izi nkuru dusomye ni gihe abamarayika bari batumwe n'Imana ngo bagende guhonya kurandura baranduje umuriro ibisagara bibiri vya Sodomu na Gomora. Hanyuma rero ngo bariko baragenda ngo ku mugoroba bagera imuhira kwa Aburahamu. Aburahamu nawe murabizi yuko afise amasezerano menshi, avugwa ko vyinshi, niwe sekuruza w'abizera, kandi Imana yerekanye neza ngo niwe yari yahisemwo mu bantu bico gihe bose bari mw'isi yose ko ariwe agiye kuzokomokwako uruvyaro rwiwe rukazoba ihanga ry'Imana. Imana yari imugiriye ubuntu imuhitamwo ngo azokwihanikirize ubuvyaro rwiwe ruzomukomokako, ngo bazogire ngo baze bubahe bashire no mu ngiro amabwirizwa y'Imana, ivy'inzira z'Imana igomba. Bagiye rero bageze ngaho ngo mu masaha yo kumuhingamo, Aburahamu nawe ngo yicaye novuga ngo kwirembo ari kumwe mbo ari wenyene, nako niko novuga. Abo bamarayika ngo baraza baje rero usomiza inkuru rero ku murongo wa mbere urabona ingene ngo yaciye abakira atanabazi. Mugabo rero byerekana ko iyo bija hose yarakunda abashitsi, yarabitwararika kandi yarazimana ntiyimana. Hanyuma rero Aburahamu no kuvuga ngo acaragira arabakira arabazimana. Uravye mbene ingene yabakiriye ngo yabacumbishirije ubugari umutsima ngo mwifu igogorotse, nibaza ko yo bari ifu nziza ya karite ya mbere y'ico gihe. Hanyuma ngo aca ababagira novuga ngo nikimasa abazimana nyine nk'abami. Muravyumva Aburahamu ngira ngo muri bari yamaze kuba afise ikintu kimwemeza neza ko aba bantu ari abantu badasanzwe. Mugabo kandi ndabibutse yuko muri ico gisagara cyangwa se muri ivyo bisagara ico gihe byari byuzuyemo abanyavyaha. Murumva yuko nka za Sodomu na Gomora ho Imana yarizamwe no kubarandura. Muri iyo mpamvu rero urumva yaramenye neza ko abo bantu atarabo ngaho, yaramenye ko abo bantu ari abantu badasanzwe badafise imico ngaho. Ibintu nyene nk'ivyo murabona yuko abantu iyo batarabo muri ako gasagara, atarabo muri quartier, urashobora kubamenya iyo uhabaye igihe kitari gutukamenya ataba abantu sabo yino ningenzi zivuye kure. Reka ndazakire. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Hanyuma rero tutiriwe turazirora muri ivyo vyose vyabaye, amaze kubakira bamaze gufungura bagahaga, bano bamarayika rero ngo baca baravuga ijambo. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo bavuze rero bamubajije ngo mbega Sara umugore wawe ari hehe? Arababwira ati ari mwihema. Baca baramubwira bati umwaka ugeze aho uyu ugeze, ni kuvuga mu mwaka uza mu kwezi k'umunani nk'uku canke mu kwezi kw'indwi nk'uku, umva ubivanye n'ukwezi bari mw'ico gihe, ngo ntituzobura kugaruka umugore wawe Sara yavyaye kandi umwana w'umuhungu. Nta birebire mpava ndabivuga ko kuko vyo hava bitwara umwanya kumbure ntagomba yuko bitwara. Muga ngomba kubabwira ku mayange yuko mu Bisirayeli kuvyara umwana w'umuhungu ryari iteka ridasanzwe, cari ikintu gihambaye. Mwibuke ko mbere uravye no mu gihe ca Yesu hoho ngo mu guharura rosansuma baharura ngo abagabo, ni kuvuga abagore n'abana ntibabaharura, baharura abagabo, baharura igitigiri c'abagabo 5,000, abagore n'abana ntibirirwa baraharura. Urumva cari ikintu kidasanzwe, kandi kuvyara umwana w'umuhungu ryari iteka. Ni nove ngo waba uvyaye icubahiro mu muryango, byasigura ngo umuryango wanyu urinze guhona, urinze kuba imponyi. Havutse umuhungu haba havutse novuga ngo
kazoza k'umuryango, icubahiro c'umuryango, uzorwanira umuryango, uzokwitirirwa umuryango. Byaba ari ibintu bidasanzwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo bari bashaje, umugabo afite imyaka 100, Sara nawe afite imyaka 90. Kino gihe babwirwa gutya, murumva rero ku myaka 90 yari yaciye. Menopause y'ubu murazi ko bavuga ko ihera ku myaka 45, naho hari ama exception y'abantu bamwe bashobora kuvyara inyuma yayo, mugabo bava ko ari hagati ya 45 na 55. Kuvuga na 50 arashobora kuvyara umwe mugabo ntazosubira, ugasanga nyene n'ibintu nyine by'ama exception. Ariko mugabo ku myaka 45 ubu umuntu aba afashwe yuko yinjiye muri menopause, igihe ciwe cyo kuvyara kiba carangiye. Imana yacu nidutabare. Rero Sara ngo aravyumva, twamaze kuyasoma amajambo, avyumvise ngo atwengera mu mutima ati yamara jewe burya hano bangishaka umugabo, jewe hano bankivyara nkecuye nshaje, naraciye kandi ngaca no kuvyara ntaranavyara, kandi turetse nivyo n'umutama wanje arashaje nawe nyene. Byagomba kuvuga ngo kumbure yoba nawe nyine atakivyara, nawe nyine yoba kumbure umubiri nakaheze. Nari kuvuga mbere nteye intambwe nkaje imbere, nkaho yavuga ati n'imbuto ziwe kumbure ntizigikomeye, zirashaje, hariho ibibuze, umubiri we ntugishoboye kuba wovyara, ibintu nyene nk'ivyo. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma rero Imana muri baba marayika nyene, kuko abamarayika ni icariho c'Imana, baca baramubaza pantuzeye ngo kubera iki none ngo natwenze umugore wawe, akavuga ngo ntiyoba kivyara. Mugabo uravye birabonekana ko ngo yabivugishijwe n'ubwoba, ibyo byo guhakana ko adatwenze, kuko ngo yarahakanye, ahakanira abamarayika ngo sintwenze, ariko mugabo yatwenze. Nako yagize yumvise umenga ibyo ntibibaho, byaramurengeye. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero bano bamarayika babwiye Sara ijambo rikomeye, aramubwira ngo mbega hari kinanira Uhoraho igihe gishinzwe umwaka ugeze aho uyugeze, nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo ntumbereye kubasangiza, ntumbereye novuga ngo kubatekerera. Aya majambo avuga ngo mbega hari ikinanira Imana mu gihe cashinzwe. Imana yacu nidutabare. Aha ngomba kuvuga ngo Imana ikorera ku gihe, ikorera kuri orere, ikorera ku novuga ngo ku mwanya. Irafise umwanya ishingira ibintu, irafise ikiringo, irafise igihe ishingira ibintu. Ikintu cyose gifise igihe, gifise novuga ngo igihe cagenewe, cashingiwe. Imana yacu nidutabare. Hariho ivy'Imana idakora ubunyene, atari kubera ko itoyita bishoboye, mugari kubera yuko ifise igihe yabishingiye, ibishingira igihe bizobera. Imana yacu nidutabara. Bakunda gukurikirana bino biganiro nkunze kubashikiriza muri rino vuga butuma nkorera muri media, narababwiye ingene gihe kimwe nigeze gusenga amasengesho y'imisi 10, ndasenga ico gihe niga mu 10 nyene, ndavuga nti aya masengesho ndayataziriye ko ari imisi novuga ngo y'insoromano, yo kurya insoromano. Ni imisi ba Daniel bavuze ngo pime mutugeze imisi 10 twebwe tubeho tujya insoromano, twirera utwatsi, imbogaboga, irengarenga, nyabutongo, tujya ibintu mubona kumengo ntibiryoshe. Ibi minsi navuga ngo imisi y'umururazi, imisi y'umubabari, imisi yo kujya nabi. Ariko mugabo mudupime, kuko turazi ko muri no misi 10 y'insoromano hari ikintu kidasanzwe kizohaba, hari ikintu twizeye kizoba. Imana izodushingira intahe bivuye muri no misi 10 y'insoromano. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero mvuga nti senga amasengesho nkayo yakababaro, yo kwinginga Imana, yo kubwira Imana ivyo nipfuza gushika ko, ivyo nipfuza kwinkorera. Ico gihe na bino bintu vyivuga butumwa nabishizemwo. Ico gihe nari mpagurukanya amazina, hari mu mwaka umegugira kabiri ntanguye kwivuga amazina.
mugabo ntumva mfise yerekwa ryagutse cyane ryo kubikora ku masede kuki ku mashusho numva mpabwa ingene no bikora ariko mugabo nkabona nta buryo nta bikoresho ico gembere nta ni telefone ibi by'ama Android nta nivyo ntivyari bwanagire ntivyari bwanabeho wanashaka ico gihe niba ko ta Android nari bwabone nabone mu telefone buto nta nako nari ifise nagiye kukaronka mu 12 urumva ko ico nasenga gutyo nari mu 10 egome rero ico gihe narababwiye ingene nagiye ntwaye envelope nanditsemo ikete nandikira Imana ngo nandikiye umushefu arongoye BIRC Banque d'intervention rapide dossier ndagenda ndasenga iyo misi 10 nisonzesheje mva ku ishuri ntaha nja muri cacumba c'amasengesho hariho umuntu yari yadutije novuga ngo aho dusengera hari inzu yari yarimutsemo uwo muntu atabamwo yari yarayiduhaye twarayisengeramwo ndasenga hanyuma mpabwa rero ubuhanuzi sinobizamwo cyane mugabo nibuka amwe mu majambo yaragize ubwo buhanuzi avuga ngo ivyo bintu wihutisha urabizi ivyo bintu wihutisha wewe wize amashuri angahe muri geography ndakugirire carte géographique imisozi bizorenga ikirere gihari imimanuko bizomanuka ingene bizogenda ndagucapira iyo bizoca hose kugira ngo bikunde genda buke itonde nzobikora igihe canje kigeze hari ivyo ndiko ndategura hari imitego ntegerezwa kwanza gutegura hari abansi bawe ntegerezwa kwanza gukuraho hari ibikubereye intamba ntegerezwa kwanza gukuraho Imana muri iyo mvugo y'ubuhanuzi ivuga ibintu byinshi iryo kete nari nanditse muri ivyo bintu nagizene nariko ndasengera muri ico gihe ca ndumva ko Imana igizene Imana inyishu ivuganye nanje kwizobikora nkwiye kugumana ivyizero canke ivyizigiro ariko kwizobikora buhoro Imana yacu nidutabare rero bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha ndiko ndavuga nti Imana irafise ivyo idakora ubwo nyine atari kubera ko binaniye mugari kubera yuko isanzwe ibona yuko wewe hataragera igihe wovyakira hataragera igihe wewe wobigendera wobidigera Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha rero ngaha twavuze ngo abamareka babwiwe ngo mbega babwiye nako ntuzeye Aburahamu na Sara ngo mbega hari ikinanira Imana mu gihe cashinzwe bene data sinzi bihe urimwo Sara urabona nawe nyene ko yari mu bihe bitoroshe umuntu ageze ku myaka 90 atakivyara urumva nyene ningene bibabaza kubura ikibondo kubura umwana murumva bari bashaje bavuga ati tugiye gupfa barahawe amasezerano Aburahamu yari afite amasezerano menshi ivyo yagiye abwirwa n'Imana muravyumva nyene ibintu nyene nk'ivyo ariko mugabo babona yuko ivy'Imana yababwiye bitazohava biba Aburahamu hageze igihe mbere avuga ati none ngamara no vyizezwa niki ivyo mbwira kuzobikora heraba wasezeraniye abana wasezeraniye kuzogira ihanga rikomeye mugabo ngiye gupfa jewe ngiye gupfa tanakana nsize none ivyo mfise ivyo mu rugo rwanje bizoragwa abandi ntibizoragwa uruvyaro rwanje none wumva no vyizezwa niki no vyemezwa niki Imana yacu nidutabara ya majambo ndafise ibiganiro nifuza kuzoyagaruka ko kumbure kino gihe Aburahamu yavuga ko cyayi ni mu rukurikirano rw'ibiganiro bivuga ku ijambo rivuga ngo ntutinye ibiganiro 8 bivuga ku ijambo rivuga ngo ntutinye ndabifise ngaho manota ariko mugabo sindoroherwa nyene kugira ngo meno bibashikiriza hanyuma rero Sara muri byabihe ni wabwiwe ngo mbega hari kinanira Imana hari kinanira uhoraho mu gihe cashinzwe nta kinanira Imana ni koko wewe byarakunaniye Sara yewe Aburahamu mwebwe byaranse ko muvyara mwebwe ntimwaronse ikibondo ariko mugabo mumenye urugero vyanse ko iki gihe cyose mwamaze vyanka nuko Imana itari bwahaguruke ariko ubu kubera ko Imana ihagurutse ikabigiye guhagurukanwa no kubikora ko Imana igiye kuza izanwe no kubatabara ko Imana uhoraho muremyi w'ijuru n'isi ari wagiye guhaguruka
kubera ko Imana igiye kubigiramwo uruhara, kubera ko Imana igiye kuzanwa no kubaha umwana, kandi uyo mwana akaba ari we canzo kizokugururira ivy'Imana yabasezeraniye, uruvyaro Imana yabasezeraniye, ivy'uko amahanga yose yo mw'isi azoronka umugisha bizananye muri mwebwe, bizananye mu ruvyaro rwanyu. Imana igiye gushiraho impamvu izotuma ivyo bintu mwasezeraniwe bikunda canke se bishika canke biba, kubera yuko rero igiye guhagurukana no kubikora. Izobikora mu gihe cashinzwe, umwaka ugeze aho uyu ugeze. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Urumva rero nuko Aburahamu na mukiwe babwira ngo mwebwe vyaranse vyarabagoye, ariko mugabo Imana igiye gushiraho impamvu, igiye gutuma bikunda ivyari vyaranse noneho bishingiwe akarimbi. Igihe cyo kwanka, igihe cyo ca esheki, igihe cy'uko bidakunda gihawe date limite, gihawe ko uyu mwaka ugeze aho uwugeze. Umwaka uze mu kwezi nk'uku nico gihe ca nyuma, niyo limite, niko karimbi Imana ishizeho, ishinze, igiye gukorera ko kugira ngo ishitse canke ishire mu ngiro ivyo ivuganye namwe. Rero mbega mwebwe mwimvira ko hari ikintu kinanira Imana mu gihe cashinzwe muri date limite Imana yashinze, umwaka uza ugeze aho uyugeze, bizoba vyakunze, bizoba vyagenda neza. Imana yacu nidutabare. Rero narandiriye muri menshi, navuze vyinshi, kuko kuvuga menshi siko kuyamara. Nibaza ko muri ko murumva hano ndiko ndagomba gushimikira nahayene yavuga ngo nta kinanira Imana. Yewe Aburahamu we, yewe Sara, nta kinanira Imana. Naho mwebwe vyabananiye, naho mwebwe vyanse, naho mumaze imyaka miremire mubitegereje, mubirindiriye, naho hageze igihe mubona kumengo karabaye ntibigikunda, ntibizoba, ariko tuzanywe no kubabwira ngo nta kinanira Imana. Mu gihe cashinzwe ibi bintu bigiye kuba, nta kizobibuza kuba, kuko atakinanira Uhoraho. Ivyanyu vyananiranye kuri mwebwe, mugabo ku Mana ntivyananiranye. Kuba mwebwe vyaranse, kuba mwebwe bitakunze, ntibisigura ko bitazokunda. Eka yaba namba, nta kinanira Imana mu gihe cashinzwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musa. Sinzi rero ibihurimwo, sinzi bikugarije, sinzi bikuremereye, sinzi intambara uri kuragwana, sinzi amakuba, sinzi amagerageza, sinzi bikugoye, sinzi nawe ko ari ikibazo cyo kubura uruvyaro, sinzi ko ari ikibazo cyo kubura kumbure urugo, sinzi ko ari ikibazo cyo kubura akazi, sinzi ko ari ikibazo cyo kubura kumbura amagara meza, sinzi ko ari ingwaro gwaye igihe kirekire yanse gukira. Ariko mugabo nzanwe no kubushimangira nanje ijambo, mvuga nti ni koko wewe vyaranse, waragerageje uko ushoboye kose, waragerageje urirwanira, waragerageje urakoresha uburyo bwose, waragerageje urakoresha amafaranga yose ufise, waragerageje urakoresha kumbura ubwenge bwawe bwose ufise, ariko vyaranse gukunda. Mugabo nubwo vyanse gukunda, vyanse kubera ko ari wewe nyene, mugabo ku Mana ho ntivyanse. Ku Mana biracashoboka, ku Mana nta kinanira Imana. Nshuti mukunzi wa kino kiganiro, nta kinanira Imana mu gihe cashinzwe. Nshuti mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha nirino ganuke narinda gufitiye. Sinzi ivyo umazemo imisi, mugabo wewe urabizi, nanye ndafise ivyo nagiye mbona vyananiye, binsugerejwe hirya no hino, muga nkabona gutabarwa kuvuye ku Mana, nkabona yuko bwa bundi atakinanira Imana. Imana yacu nidutabare. Reka ndagacishemo gatoya hama mpave nsenga. Jewe igihe natangura kuvuga amazina
ico gihe mbere nari ngwaye ibigwara byinshi, amaso, amatrouble psychiatrique afatiye ku buzima bwa kahise nabayemwo, intambara, urwimo, twakuriye ahantu hatagira urukundo, hatagira keya, hatagira iki, atamiryango, ataka ingwara, agahinda, ngira kabonge, ngira intuntu mu mutima, ibintu nyene nk'ivyo, nkura ata muryango ndimwe ataki, novuga ngo inyakamwe, uko twe twarahungiye muri ubwo buhungiro kumbure ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero ndagira ikibazo cyuko hageze igihe ntari nk'iryama, ntari gisiza, ntari nk'igirane. Ibyo sivyo nzango no kuvuga, narabivuze muri bya biganiro nise ngo ni kahise kanje, mugabo akantu ngomba kuzana nakahe naka. Ico gihe ngira amazina ndabwirwa ngo nzosohora amazina audio kuri gusa atamahera ntanze. Ivyo bintu nabona umengo ntibikunda, naje ngasenga Imana nonaga mana kumpaye ivuga butumwa ryo kuvuga amazina yeye, kandi abantu barafashwa, abantu barahezagirwa. Nubu iyo ndabivuze murambona bafashwa, none gamana nzobisohora gute ko muri studio atamahera afise, ataki bizogenda gute ibi bintu? Umpaye ibintu bigoye ariko mugabo biryoshe, biryohera abantu mu maklotire, narabivuga nkabona abantu barafashwa. Hanyuma umunsi umwe candota mbona mbwirwa ngo nzosohora atamahera ntanze. Imana yacu nidutabare, byo nabona umengo ntibikunda. Mugabo umunsi umwe ncamura n'umuntu yakora muri Transworld Radio. Hanyuma uyo muntu turaganira ndamubwira ati je bimeze ko karambwa ati wewe ndagaca ko atamahera biragoye. Mugabo rero reka ndakwereka inzira wo bicishamwo, uzobigira uko hanyuma bitange, babifate, babikoreshe, hanyuma ico naco kizoca kiziramwo bace babiguha kontozeye. Barabinkorera ico gihe nahuye n'ibibazo ibi nabiriya ntokwirwa ndadondagura. Mugabo ikintu ngomba gukuramo nce ku murongo, ivyo bintu ico gihe bambwira muri za 2008 gutyo 2007 ahubwo bambwira ngo ico gihe kugira ngo nsohora ayo mazina byari kuntwara amahera ataja munsi y'ibihumbi 300 vy'ico gihe. 2007 ibihumbi 300 ntiyari make ya bene data bakunze bakino kiganire gitondo gishasha, kandi ayo mafaranga agasabwa umuntu no kwishuri yahevye. Ndababwira yuko uwo mwaka nari nahevye ishuri kubera yuko amaso, amatrouble psychiatrique, iki nari ngwaye mfise amagara make, nabuze n'ingene no kwivuza. None umuntu yabuze n'ingene yo kwivuza ahava aronka 300 yo kuja gusohora album y'intuze y'amazina audio. Ntivyari gukunda kuko amaso ico gihe yapimigwa umenga ibihumbi vyari nka 5 canke 3. Antuka ntiyari bwashika ibihumbi 10 ico gihe, hari si vuba. Ariko rero muravyumva ingene vyagenze, ndagira nti burya ya mazina natanze ibihumbi 5 vy'ico gihe ngo bayanshirire ku cassette gusa bayampe. Ivyo bihumbi 5 vyonyene nivyo nashoboye kugira nivyo nashoboye gutanga. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero biba birakunze mba ndaronse ya mazina kuri audio neza, arimo n'utu instrumentale kandi atamahera atanzwe. Ico gihe ndibuka bariko barabikora, baranancoresha akambwira ngo none ga boss ngo nguzana ngo nta nicaye, kubera hari ukuntu burya mu buzi butandukanye bazinduka baja ku kazi, icaye bakakibasanza ku kazi nyene bagatumako hanze bakabazanira icayi, ibintu nyene nk'ibyo. Ico gihe narabura n'amahera yo kubagurira icayi, mugabo vyarakozwe ico gihe nta mahera natanze. Ndabona ko vya bintu bibaye byo nkuko nabibwiwe, nabona tanzira. Rero hari ibihe umuntu abona ko atanzira hari ibihe umuntu abona yuko bidakunda, adafise icefo canke caruguru, adafise ukundi kuntu nakumwe yo bigenza. Imana yonyene akaba ariyo icinzira, akaba ari ituma bikunda, akaba ariyo igirane ibishira mu ngiro. Imana cyo dutabare. Rero narinzanwe no kukubwira ngo wihangane, uhumure kandi usubire ugirira icizere Imana, kuko Imana ntivyayinaniye. Ibyo uri kuracamwo Imana ntivyayinaniye, nta kinanira Imana. Wewe byarakunaniye, wewe biriko birakunanira, wewe byama byakunaniye, wewe byama byakugoye, wewe wama waherewe, akagera igihe ubona nyene ko atakundi kuntu nako muri bubigenze. Ariko mugabo Imana ntibirayinanira, naho bigoye, naho biruhisha, naho biremereye, naho ibyo bibazo ufise ari vyinshi, naho bimeze nk'umusozi mu ruhanya, naho byabaye ikirundo kininiya, ariko ibyo bibazo ntivyananiye Imana. Kubw'iyo mpamvu rero subira ugirira icizere Imana, izera Imana, shira ukwizera kwawe Imana, wumve yuko wizeye Imana, wumve ko Imana ariyo witeze ko gutabarwa, hanyuma uze urabe
ngene Imana ikugirira neza. Nano majambo rero narifise kuvuga menshi siko kuyamara, ariko mugabo nariza no kukubwira ngo nta kinanira Imana. Imana ntivyayinaniye, nta narimwe vyigira biyinanira. Twebwe abantu ni twebwe tunanirwa, twebwe nyine, ariko mugabo Imana yoyo ntihora inanirwa haba namba na gatoya. None nano majambo dusenga Imana, mbega ubwo ntiwoba wariganyiye warihebuye kubw'ivyo umazemwe iminsi ucamwo, ugasanga ubona kumengo ni Imana vyarayinaniye? Hamwe woba warihebuye, hamwe woba wariganyiye, hamwe woba usuhuza umutima, hamwe woba wuzuye amaganya, hamwe woba mbere hageze igihe wiranda ukabivamwe ivy'Imana, Imana ukumanyene ko numengo iyo Mana nta niyihari kubera ko umva utanayibonera mu vyo wipfuza yuko gutabaramwe. Nagomba ngo bwira Imana ngo Mana mbabarira, ngwiza ko imbabazi vyarangoye, hanyuma usubizemwo kwizera ibisigaye ndagomba ngo unyiyereke. Muri rimwe byavuze ngo aha niho tugomba utwiyerekere, aha nyene Mana. Imana yacu ni dutabare. Bene data bakunze bakino kiganiro gitondo gishasha, nano majambo n'umuhigwe rero umuntu agiye gusubira guhaguruka ngo yizere Imana, kuko Imana takiyinanira mu gihe cashinzwe, mu gihe yashinze yo nyene ivyikora irabikora kandi ibintu bikagenda neza. Dusenga Imana ariko n'umuhombe umuntu atacizere agifitiye Imana, kuko abona yuko umengo kuba yarananiwe nayo nyene yarananiwe, abona kumengo niyo yananiwe, ariko Imana siyo yananiwe. Hananiwe wewe, hananirwa jewe, hananirwa wewe, hananirwa n'abandi, ariko Imana yo ntiyigera inanirwa. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise atubwiye ngo nta kikunanira, naho twebwe bitunanira kenshi vyama vyatunaniye. None rero umuntu yumvise kino kiganiro nawe yarageze ahantu avuga ngo nanje vyarananiye, nanje vyama vyananiye, nanje vyama vyangoye, akabesemo kukubwira ngo Mana ngwiza ko imbabazi aho nihebuye, aho niganyiye, aho nahegerereye kure yawe, amaraso yawe mboneke ko bisigaye. Ndagomba nanje ngo umwaka uza ugeze aho uyu ugeze, nzobe nacakiye gitangaza cyane, nzobe narose gutabarwa kwanje, ucumugirira neza umushatse ko gutabara kuva kuri wewe, mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye, amen.